bakunda kubiharira nibambwire haramutse hagize umuntu dufate no ku banyarwanda bari mu Rwanda bavugisha ukuri haramutse hagize umuntu kuri uyu munsi yokorora indege irimo Perezida Kagame ibyo kurikira byoba amahoro byoba amahoro bisigura yuko Kagame yakoroye indege ya Habyarimana abizi neza yuko zijya ngorane zitegerezwa kuhaba urabyumva bari babizi FPR abakuru ba FPR bari babizi birashoboka yuko bajya batoyi bo hasi ntabyo bari bazi ariko abakuru bari babizi yuko bitegerezwa gutera ingorane urabyumva ariko izo ngorane bari bazizi kandi bari bazi yuko zitegerezwa kuvamo nibindi bibagaburira urumva tubirabe sibyo habaye genocide uyu munsi genocide ugwitwazo gwa genocide ni ikintu gihambaye u Rwanda rukoresha ahantu hose rugiye kabisa kuba abatutsi barishwe ni bimwe mu bituma uyu munsi u Rwanda rugira uburenganzira bwo gutera Kongo amakungu yose akaraba hasi urabyumva no kuvuga ni ikintu gikwiye u Rwanda ruvuga amakungu akirabira hijya ibyo rukora byose rukabikora ata muntu aruraba kabisa urabyumva turabona cyane mubwo mwese mudukurikirana kandi muri ku mpande zine z'isi turabahaye mwaramutse namwiriwe biravana umwe wese naherereye. So my name is Liam Promoter Bando Camera. Wowe utarakora subscribe bandanye ubikora kugira ngo ibintu bibandanye bimera neza cyane mutibagira like share comment kugira ngo ibintu byose tubaha muzoze mubibona ku mwanya. So twagarutse kandi na Mr Abdul Uwimana umusasanguzi mwiza cyane umusasanguzi mwakunze turabandanye tuha amakuru yo mu karere turabandanye tuha amakuru agezweho cyane kandi yizewe ndabibutsa kandi ko amakuru yizewe uzasanga kuri urubuga rwa link Arlen Ado utumire mugenza wawe nayo ngira tumire uwundi wabwira ati kuri ujya rubuga byarashushe reka narandiriye tumwakire umushitsi wacu Bwana Abdul vipi safi sana bro urameze neza bro ndashima Imana umunsi mukuru mwiza w'abakozi dusanzwe uri umukozi ngende umukozi kandi rero atabunebwe iyo amagara yankundiye kabisa ndakora hama ibindi bikazoza mu nyuma urashwanyaguza sana abantu bari ngaba bamaze kubibona kuri umukozi cyane umeze neza cyane ariko ndashima Imana ndashaka mugatonya gusa mu ijambo ejo umukuru w'igihugu yavutse ikivugo cyarigo tugwiza umwimbo muri ryaterambere igihugu cifashe muri 2040 giteye imbere muri 2060 ico civugo wewe ukivuga kwiki boje ubwa mbere hoho navuga yuko umukuru w'igihugu cacu abona kure uretse yuko rimwe na rimwe hari abantu bamubera ibigaba na cyane cyane nk'abantu bakunda guhembwa ibitangana n'ibikorwa bakoze urazi umuntu kuba akora akazi mugabo akaguma asaba ibintu bitangana n'akazi akora urazi ko bibabaza ni ukuvuga yuko iterambere bica bigorana kurishikako ariko dushima Imana yuko umukuru w'igihugu cacu aguma kubikorwa akaguma himiriza kugira abantu bagume bakora kiya civugo rero novuga yuko ari ciza cyane na cyane cyane yuko abarundi bose novuga ko abenshi cyane mu barundi barawutaho ijya mugambe yego barabitaho kandi umwimbo urahari uri kuraboneka turabona abantu benshi umwimbo uri kuraboneka ariko kandi umenye yuko hariho abaticaye bategereza bumva batagomba batumva ukuntu twobishikako bivanye nuko buriya iterambere ry'u Burundi
hariho abantu baharura yuko umengo ntibyagakwiye gushikwa ko hatwara umukuru w'igihugu dufise canke hatwara umugambwe uri ku butegetsi. Urabyumva? Rero baragerageza kubigwana ingwano zose zishoboka kugira ngo CNDD-FDD leta yayo ntigire ico ishikako. Mugabe iconzi nuko noshimira Imana yuko babitahuye kare bagashira Imana mu kibanza ca mbere. Hari abarundi ngaho icera bavuga ko cirabura bakavuga ko cera. Abo onye nobwira n'abarundi yuko tudakwiye kubishinga kuko abo onye barafise ukuntu bahawe amadolari n'amayero kugira ngo bame bavuga gusa ibitagenda neza mu Burundi, ibigenda neza ntibabivuge. Urabyumva? Kandi naho bari atavyera ngo de. Urabyumva? Hanyuma nibigenda neza bakagerageza ukuntu berekana yuko bicumbagira kabisa, ariko Imana niyo nkuru kabisa. Kandi tuvyizere tuzoshika, tugira turatera intege abarongozi bacu yego ku bikorwa bitoroshe bariko barakora. Cyane cyane abarongozi bacu bari mu ngwano idasanzwe, iboneka n'itaboneka. Umunyagihugu asanzwe biragoye kubibona, ariko iyo uri umuntu araba kure urabona yuko ku by'ukuri indongozi zacu ziriko zigwana urugamba ruhambaye cyane rukomeye cyane, ariko Imana yo mu ijuru irabibona. Sokuru niwe yavuze ati abatavyifuza abatifuriza neza Burundi bazohera nk'ifu y'iminjira, kandi niko bizogenda kabisa. Ya Bwana Abdul, reka twinjire mu kiganiro nyezina, ariko imbere ko twinjiramo reka twibutsa abantu ko dufise muri societe Story Company baragufitiye amazi Story Water, bakugirira Story Tangawizi, amavuta, mayonnaise n'ibindi byose bimeze neza. Ufise ico ushaka kubashikiriza canke kudushikiriza twebwe, urashaka kutwandikira ku kanimero kari ngaho onya turaza kukabaha kugira ngo ubuzima bubandanye bworoha, ibintu bimeze neza cyane. Uno munsi rero dufise akabazo kamwe gusa. No munsi biza kurambira abantu. Ikibazo kimwe gusa kivuga ngo kubera iki Kagame perezida w'u Rwanda mwaka karere ndamwita inyanka Afrika, ndamwita inyanka Burundi, inyanka Tanzania, inyanka Kenya, inyanka Uganda, kubera iki? Urabona ko tuzohava tugira ku bintu bikomeye ku mahoro n'umutekano tugifise perezida Paul Kagame mu karere. Mbo jewe novuga yuko nuko gusa nyene umuntu avuga abantu bakibaza ngo ariko arashikuza canke aranka umuntu runaka, ariko jewe novuga yuko uyu mugabo sinzi namba no mwita umugabo ni umuntu mubi cyane. Ariko no kuba ari umuntu mubi tubanze tumenye uyu mutipe ubutegetsi ariko ababumushyize ko ibyo ariko arakora n'ibyo bashaka. Urabyumva? Urabizi neza yuko izi ntambara turiko turabona muri aka karere zatanguye gutegurwa mu 80. Je sinari bwavuke. Urabyumva? Zatanguye gutegurwa mu 80. Ivyo onye ubutabizi n'umuntu adakurikirana amakuru. Ni ukuvuga yuko Kagame yahawe misiyo yo kugira ngo aka karere ntikigere karonka amahoro, hanyuma kutaronka amahoro kwacu bitume barusahurira mu nduru bama bafise uko bategerezwa gusahura. Urabyumva? Rero jewe novuga yuko nta mahoro tushobora kumuronkana. Kuko nk'ubu ndaguhe nk'akarorero, abantu iyo bariko barumviriza ibi bintu ntibashaka kwitaho na gatoyi ibintu tuba tuvuga. Urabyumva? Kagame yaraganiriye na leta y'u Rwanda. Baraganira mu biganiro iyi leta y'u Rwanda iyo yakuye ya Habyarimana. Bariko barashika ku masezerano bafise ibyo baganiriye biriko birashikwa ku masezerano. Arangije akorora indege. Gukorora indege irimo umukuru w'igihugu canke irimo abakuru b'igihugu babiri ni sakirego
ntabwo ari umuntu uwo ari we wese apfa kubikora. Impamvu ubona bitaramukwegera nuko afise abamushigikiye kabisa, abamushigikiye nibajya bamutumye. Urabyumva? Naho bavuga yuko yahagaritse jenoside, ariko niwe yateye jenoside. Urabyumva? None abantu ibi bintu bakunda kubiharira, nibambwire haramutse hagize umuntu, dufate no ku banyarwanda bari mu Rwanda bavugisha ukuri, haramutse hagize umuntu kuri uyu munsi yokorora indege irimo Perezida Kagame, ibyo kurikira byoba amahoro? Byoba amahoro? Bisigura yuko Kagame yakoroye indege ya Habyarimana abizi neza yuko zijya ngorane zitegerezwa kuhaba. Urabyumva? Bari babizi, FPR, abakuru ba FPR bari babizi. Birashoboka yuko bajya batoyi bo hasi ntabyo bari bazi, ariko abakuru bari babizi yuko bitegerezwa gutera ingorane. Urabyumva? Ariko izo ngorane bari bazizi, kandi bari bazi yuko zitegerezwa kuvamo n'ibindi bibagaburira. Urumva? Tubirabe, sibyo? Habaye jenoside, uyu munsi jenoside, ugwitwazo rwa jenoside ni ikintu gihambaye u Rwanda rukoresha ahantu hose rugiye kabisa. Kuba abatutsi barishwe ni bimwe mu bituma uyu munsi u Rwanda rugira uburenganzira bwo gutera Kongo, amakungu yose akaraba hasi. Urabyumva? Ni ukuvuga ni ikintu gikwiye u Rwanda ruvuga, amakungu akirabira hirya, ibyo rukora byose rukabikora hata muntu aruraba kabisa. Urabyumva? Ibintu baze babiraba babimenye. Rukavuga yuko rugiye kugwanira abatutsi bariko bararenganwa muri Kongo. Urabyumva? Rugafata n'abantu atari abatutsi nabo rukabita abatutsi, nk'abanyamurenge. Abanyamurenge nabo nubabajije, abanyamurenge bazi ubwenge, barabizi neza yuko atari abatutsi. Si abatutsi n'abanyamurenge. Yego turabizi muri Kongo hari abatutsi, mugabo si abanyamurenge. Hari abandi batutsi bajya ba Makenga, abandi bajya n'abatutsi, birumvikana. Urabyumva? Mugabo bajya abanyamurenge bariko barakorerwa jenoside na Red Tabara, si abatutsi. Yabisha abatutsi mu buryo ni nka kujya bavuga mu Kirundi ngo ugomba kukujya ntaburi imboga gukoza. Urumva gufata abanyamurenge ukabita abatutsi ni nk'imboga Kagame yafashe zo kubakoza, nukubita izina kugira aronke ukuntu abajya. Urabyumva? Ariko se abatutsi turabizi, twese turabizi, n'abanyamurenge barabizi. Urumva rero Kagame afise ugwitwazo runini. Ibyo bintu byateguwe kera cyane, jewe ntaravuka, wewe utaravuka, abantu benshi mu bariko baraturaba ntibari bwavuke, n'abari bavutse ico gihe barabizi. Ubu bafise imyaka myinshi, umuntu wo mu 80 uyu munsi afise imyaka ngira ishika nko kuri za 40 na, sibyo? Urumva rero yuko abo bantu ivyo bintu byateguwe kera. Bimaze kuba byarateguwe kera rero, narababwiye yuko bifashishije Milton Obote. Mugabo Milton Obote bamaze kubona yuko ivyo bintu we wadashobora kubyemera, bafasha Museveni gukura Milton Obote. Urabyumva? Uko urazi ko Milton Obote na Museveni ariko bo bakuye Idi Amin bafashijwe na leta ya Tanzania. Julius Nyerere ntabwo yarazi ico bariko barategura. Novuga yuko buriya Julius Nyerere nk'uyu munsi yaba yarahari akaba yaramenye ibi bintu, yari kuba afise agahinda gakomeye kuba yarafashije abantu kuja ku butegetsi. Intumbero yabo atari kuzana amahoro, ari kuzana injyane z'amaho mu karere kabisa. Urabyumva? Uyu munsi ndibaza ko Nyerere aba afise agahinda gahambaye. Hanyuma barakuye ko Idi Amin, Obote nawe babona ntavyemera, baramukuye. Urabyumva? Bari bafise ingwanyi nziza, twarabibabwiye, twarabivuze, ingwanyi nziza Rwigema. Urabyumva? Rwigema nawe abantu yumvikana nabo ibyo bashaka gukora, nawe baramwikiza.
bashyitse mu Rwanda baragwanye, Kagame araje arayoboye urugamba, baragwanye, Habyarimana yemera kuvugana nabo, ariko ibyo bayaze biba amasigara cicaro, banka kubikurikiza, ahubwo baramwica, kandi wewe yari yemeye amasezerano. Baragenda batera Kongo, bakuraho mu buto bashiraho Kabila. Kabila aravuga ati ibi si byo njyewe nagwaniye, aravyanka, yanka gukorana nabo ibyo bashaka, yanse gukorana nabo ibyo bashaka, baramwica. Urumva, bashiraho Joseph Kabila. Joseph Kabila atwara imyaka 18 Kongo iri mu ntambara. Urabyumva, iri mu ntambara z'urutavanako, kubera yuko intumbero yabo si uguhagarika intambara, intumbero yabo nuko akarere ko kwamamo intambara. Urabyumva, ndakumva baragenda, ngira warabibonye imyivumbagatanyo yabaye muri Kenya hamaze kujaho William Ruto. Abantu batabizi tubivugisha ukuri, jewe mvuge ivyo nzi. William Ruto, urabyumva, Yoweri Kaguta Museveni, Kagame, abo bose bari mu nzira imwe. Abantu bo muri aka karere badashaka kubyumva n'akazi kabo, jewe ndabivuze uko ndabizi. Abo bantu bari mu nzira imwe yo kubuza amahoro n'umutekano aka karere. Niyo mpamvu ubona n'igihe bari mu masezerano, mu biganiro hariya muri Tanzania, William Ruto yabanza gutelefona Nuzenyi Macron, akaba ari we amubwira ati muza kumvikana uku. Kagame nawe akabanza gutelefona muri Amerika. Ibibazo by'akarere bakabanza kuja kuvyumviriza baciye kuri bajyanye. Urumva, akaba ari bo bababwira ibyo bavuga. Ibibazo biraba akarere. Ushobora kunyumvisha yuko imbere yuko ukemura ibibazo byo mu rugo rwawe ubanza kubibwira jewe n'urugo rwawe dupfaniki. Urabyumva, rero ibi bintu abantu bareke kubyirengagiza, bareke kubiraba nk'uko umengo ni ibintu byoroshye. Izi ntambara zateguwe kera kandi zizobandanya mpaka, kubera yuko Kagame icajejwe. Urumva, Kagame icajejwe no guteza umutekano mukeyi, hama bagashiraho indongozi. Urabyumva, ziborohereza kuronka icyo novuga ubutunzi bwo munsi y'ubutaka. Ubwo butunzi dufise ngaha bukagirira akamaro abandi, butagiriye akamaro twebwe bo ngaha nyene muri Afrika. Urabyumva, uko niko vyateguwe. Urabyumva, rero ni wabona umuntu wese abona uyu munsi leta iri ku butegetsi ngaha mu Burundi ya CNDD-FDD ifise ibibazo byinshi, ntubiharure ngo bishire kuri CNDD-FDD. Ibi byatanguye gutegurwa kera. Urabyumva, birafise n'ububijejwe, birafise executive wavyo ni Kagame. Niwe atuma ubutunzi bwose bwo mu karere k'ibiyaga binini butagirira akamaro abantu bo muri aka karere. Urabyumva, ahubwo bigirira akamaro abanyamahanga, abazungu. Niwe ashaka kubiraba neza, abantu barabe amasezerano Nuzenyi leta ya Kongo iri kiragiranira na Amerika, baze kubiraba neza. N'ibintu ni gute u Rwanda rutera Kongo. Bikavugwa yuko dufate ko ni M23 iri kiratera Kongo, hanyuma Kongo igacigiranira amasezerano n'u Rwanda. Kongo ikavuga ati jewe nta kintu mvugana na M23, mvugana n'u Rwanda. Wibaza yuko ari ukubera iki? Nukubera yuko ibizi neza yuko ari u Rwanda rugira gute ruyitera. Ni gute u Rwanda rurenga imbibe, kuko imbibe nico zimaze. Hanyuma gwarenga imbibe ntihagira amakungu avuga ati mwebwe banyarwanda muri ko murarenga urubibe rwanyu mugatera ikindi gihugu, ntivyemewe.
ntihagire umuntu n'umwe araba u Rwanda ijisho ribi, abantu bose bakirabira ku ruhande gushika umunsi Kongo yemeye ibyo abo bantu batumye u Rwanda bashaka, niho bemera ibintu ngo bitekane. So rero abantu ntibarondere ibindi bibazo ngo barondere ibindi bintu babironderera ahandi. Ikibazo dufise muri aka karere nidupfa ataco twimariye, nidupfa ata kintu ubutunzi Imana yaduhaye butumariye, ntibabironderera ahandi, ni Kagame abitera. Ivyo onye ndiko ndabivuga nta n'ingorane mba numva mfise mu mutima, kuvugisha ukuri kuzuye. Kandi nawe kubitera nukubera yuko wamushize ku butegetsi, ariko akorera uwamusize ku butegetsi. Urabyumva? Kuko Kagame ntabwo yari afise ubushobozi bwo gutera u Rwanda ngo arufate iyo atagira abo bantu bari bamushigikiye. Twibukanye muri kijya gihe mu 90 na canye muri za 80 na u Rwanda, igisirikare cy'u Rwanda cyari cya gatatu ku isi kugwana intambara yo hasi. Kagame yari kurutsinda gute? Gute? Kijya gihe wagira gatatu mu kugwana intambara yo ku butaka. Kagame yari kurutsinda gute? Afise abamufashije. Urabyumva? Yararose support. Baraba rero igihe cyose umuntu wari we wese ahagurutse kugira ikintu avuga kuri Kagame, ahabwa amahera akaja ku ruhande. Ayo mafaranga avahe kandi ko bahembwa mu madolari, atanga n'ababosi biwe kuko barazi inyungu aho ziri. Urabyumva? Rero abantu bakurikirana amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini, abapanafricaniste, abaki, mumenye ko ingorane yonyene dufise ni Kagame. Urabyumva? Kandi igihe cyose agihari agikomeye, amahoro tuzokwigera turonka. Urabyumva? Kandi sinibaza yuko hari aho bazomushira kuko arashigikiwe, abantu babimenye arashigikiwe. Ubugerageza kumugwanya wese ababosi b'inyuma baba babibonye. Urabyumva? Kandi babirabe utwo turorero ndabahaye bagende baturaba. Museveni nibo bantu mu karere bafise uburenganzira bwo kurenga imbibe z'ibihugu vyabo bakaja guteza umutekano mukeyi mu bindi bihugu, kandi ntihagira makungu abaraba ijisho ribi. Ivyo rero ntibirigwe babirondera handi, ikibazo kiri ngaho. Nuko ibintu bimeze. Katugushimire cyane Bwana Abdul. Bana murakoze. Imana ibaheza. Dukurikirana tubibutsa ko turagira subscribe bandanye bikora kugira ngo amakuru yose acenga muzokwame muyaronka ukuri kwamye. Uturakora subscribe bandanye bikora like share comment. Turabakunda cyane. Bye bye.